Ubuhanuzi 200 bw'abeba Gideyoni ku Burundi. Umuhanuzi beba Gideyoni, imburi 200 ku Burundi, igihe cyo kwihana kirageze. Umuhanuzi beba Gideyoni yari umurundi avuka mu ntara ya Makamba, akaba yari yarahungiye mu gihugu ca Tanzania kubera intambara yabaye mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'1972. Yasengera mu ishengero rya Pentecote i Gatumba muri Tanzania, mugabo akagenda arashikiriza ubuhanuzi uhoraho Imana yahora imubwira cane cane aburira ihanga ry'abarundi. Hariho abantu benshi bagiye barishimikiza imburi ziwe, abandi bakazubakirako kugira ngo batange imburi zabo ku gihugu c'u Burundi. Aha mwokwibuka nka Niyonzima Alphonse aba muri Amerika, Daniel Ndayishimiye atuye muri Tanzania, Anselme Yaragwira aba mu Bwongereza, Jean Bosco Barakamfitiye w'Igitega na Nduwimana Alex Batazira Musumari w'Ibujumbura mu Burundi. Inyuma yabo hariho abandi bahanuzi benshi bagiye baravuga ku Burundi, nk'umukenyezi Murengayire Marie Esther, Gakwaya Jean Damascene, Abel Buhungu n'abandi benshi bari hirya no hino, abantu benshi bumva ku mihora ngurukana bumenyi. Umuvugishwa beba Gideyoni ivyo yahanuye vyose vyagiye biraba mu gihugu cacu c'u Burundi, uko yagiye arabitondeka kimwe ku kindi gushika ubu. Ivyo vyatumye n'uyu munsi abantu bose babona yuko yari umuvugishwa w'ukuri w'umurundi wenyene amaze kubaho. Uyu muvugishwa n'Imana yaratashe mu Burundi, kandi abandi bakozi b'Imana ntibamwakiriye nk'umukozi w'Imana kuko bari bumvise imbura atanga. Ari mu gihugu c'u Burundi ku gatumbi wabo mu ntara ya Makamba, yahavuye afatwa n'ingwara bamutwara ku bitaro bikuru i Makamba. Biranka, bamufatana urugendo ngo bamutware kumuvuriza mu bitaro bikuru i Bujumbura. Bageze mu nzira, Imana imubarira iti babwire bagusubize inyuma, kuko utazokira utegerezwa gutaha, kuko igihe cawe kirageze. Kuko bari bazi yuko ari umuhanuzi adasanzwe, baciye bamwumvira bamusubiza ruguru iwabo iyo yari asanzwe aba kw'itongo. Amaze gushikayo, Imana yamubariye ngo babwire ibigira bishike. Ico gihe mu 1992 amatora y'umukuru w'igihugu ntiyari bwabe. Iwe hama abantu benshi, harimwo intwazangabo z'igisirikare ca kera bava za Bujumbura, bava Bururi, Rumonge n'ahandi ruguru, baziwe gusiguza. Yababwiye yuko hagiye kuba amatora, kandi yuko umukuru w'igihugu azotorwa, bonyene bazoca bamwica. Ati, nimwamwica namwe nyene muzohona. Imana iyo ivuze ikintu birasohora. Yagenze, yaratowe, baca baramwica. Intambara yabaye inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yamaze imyaka irenga 10, mubo yahitanye n'abasirikare ba leta y'ico gihe barimwo. Beba Gideyoni ari Gatumba mu gihugu ca Tanzania, iyo yari yarahungiye yasavye Imana yuko yotaha agasubira mu gihugu ciwe c'amavukiro c'u Burundi. Uhoraho Imana yarabimwemereye, mugabo ikiramubwira ko atazobaho. Twababwiye mu gice catanguye uko vyagenze, agapfira iwe muhira. Ubuhanuzi bugira kabiri, Imana yamubariye yuko mu gihugu c'u Burundi hazoba amatora, hanyuma hatsinde umukuru w'igihugu bace bamwica. Mwarabibonye mu 1993 umuperezida Ndadaye Melchior yaratowe,
amaze amezi 3 gusa abasirikare ba leta baramugandaguye kuwa 21 mu kwicumi 1993. Ubuhanuzi bugira gatatu. Hanyuma n'uzomukurikirana we nyene bazomwica. Twibuke mu President Ntaryamira Cyprien bamugandaguriye nawe nyene i Kanombe, i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu kwa 4 mu 1994. Muravyibuka hari tariki 6. Amaze amezi 2 gusa ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubuhanuzi bugira 4. Uzokurikira ubugira gatatu nawe bazomwirukako. Twibuke President Ntibantunganya Sylvestre aracariho, mugabo bamwirukanye ku butegetsi babanje kumutera amazira ntoke ibugendana mu mwaka wa 1996. Haciye imyaka 2 yaciye ahungira mu buserukizi bwa Abanyamerika. Ubuhanuzi bugira 5. Hanyuma y'ivyo Imana izohaguritsa imisore n'inkumi bahabwe inkomezi nyinshi bafise ibigwanisho, babe mu mashamba barya inka n'impene zanyu. Bazogwana cyane, ariko Imana ntizokunda yuko bafata igihugu bakoresheje umuheto kugira ngo ntibahabwe gukuraho intumbero y'Imana. Mwibuke ko naho FNL yari isanzwe ihari, aho umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yiciwe, imisore n'inkumi yaciye ifata ibigwanisho yitwa Force de Défense du Peuple FDP, hanyuma yitwa Force pour la Défense de la Démocratie FDD, yahavuye yitwa CNDD FDD. Izwi uyu munsi yaje ku butegetsi yaciye mu mishikirano. Ubuhanuzi bugira 6. Umwe muri abo bagwananya leta azotwara igihugu imyaka itari mike, yanke n'impanuro z'imiryango mpuzamahanga, kandi nawe nyene azopfa mu buryo budasobanutse. Turabona umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatwaye imyaka hafi 15 ataraheza manda yiwe igira 3. Kwa 8 zishira wa 9 z'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka wa 2020, leta yatangaje yuko yishwe n'umutima wahagaze. Abantu benshi byarabananiye kuvyemera gushika ubu ku myaka 55 gusa y'amavuka yaramaze. Umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi yitwa Alphonse Niyonzima arazwi cyane kubera mu mwaka wa 2014 yarahanuye ku rupfu rwa President Petero Nkurunziza, ingene azovuga ijambo imbere yuko apfa, ahazogwa, ahazohambwa, n'imodoka zizorerura ikiziga ciwe uko zizoba zimeze, kandi byose byagenze uko yabihanuye. Ubuhanuzi bugira 7. Uwazokurikirwa n'uwundi mukuru w'igihugu w'umusirikare azotwara umwanya nk'urume rumara. Ubuhanuzi bw'8. Hanyuma yaho hazoba impunzi nyinshi zibure aho zica, kandi aho zizoba ziri hose zizoca zihebura, mbere zice bugufi imbere y'Imana, kuko zizoba zatakaje icizere cyo gusubira kugaruka mu gihugu. Ubuhanuzi bugira 9. Hanyuma Imana izoca ihagurutsa umugwi uvuye inyuma y'igihugu witwa
Ruburakigongwe. Uwo mugwi wa Ruburakigongwe uzokwinjirira mu mice itatu y'u Burundi, harimwo n'uw'Imuyinga uzoba ukaze cyane, kandi bazotera igisagara ibisasu ku gisagara ca Bujumbura gisigare kimeze nk'ikibuga, gushika naho ico gisagara kizubakwa bushasha. Umugwi Ruburakigongwe nturaza, si iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho twumva batera igihugu bakaza kwica abanyagihugu. Muza Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki canke muri Zina mu ntara ya Bubanza. Uhoraho Imana yeretse abavugishwa benshi yuko izo ngabo ziza ziri mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zose, amakomine yose n'imitumba yose, yuko zirindiriye ifirimbi y'Imana gusa. Ubuhanuzi bugira 10. Mu gihe abasirikare b'i Burundi bazonanirwa gushika naho bambara ibikwembe n'impuzu z'abagore, bicare hasi, bamanika amaboko, bakoma amashi kugira ngo barabe yuko bokira kubw'iyo ntambara. Ubuhanuzi bugira 11. Umuntu azoba ariko ikimenyetso cyo gupfa ntazokira, naho azoba yarahungiye mu mahanga azokugwayo kugira ngo aze gushitsa ico isezerano ryavuze, kandi n'abari mu mahanga bazogwayo. Tubandanye n'ubuhanuzi bugira 12. Kubera yuko abantu bazoba barapfuye ari benshi, abazomufasha gutwara azobaronderera no hanze y'igihugu. Ubugira 13. Ico gihe nta ndyane z'amoko n'amatongo zizoba zikiriho, kandi umuntu wese azogerera aho agomba hose mu gihugu. Ubugira 14. Amaraso azoseseka mu Burundi, azoba menshi, azoduga ashike ku jisho ry'ikirenge. Ubuhanuzi bugira 15. Imana izogwisha imvura iminsi 3, ikubure ayo maraso mu gihugu cose. Ubuhanuzi bugira 16. Umuhigwe nuwuzohunguka ba Ruburakigongwe bararenganye. Ubuhanuzi bugira 17. Hanyuma y'ivyo Imana izoca izana uwo yamaze gutora ngo arongore igihugu c'u Burundi, imukuye mu mahanga mu buhungiro iyo yamunyegeje. Ubuhanuzi bugira 18. Ico gihe abarundi b'impunzi bazoba baragiye mu bindi bihugu, batwawe n'inkukuma canke indege, bazoca bahunguka bagaruwe n'inkukuma nyene. Ubuhanuzi bugira 19. Impunzi ya nyuma y'Umurundi ishitse mu gihugu c'u Burundi, impunzi ya mbere y'Umutanzania nayo izoba ishika nayo nyene mu gihugu c'u Burundi. Amina. Ubuhanuzi bugira 20. Ico gihe igihugu c'u Burundi kizoca cubakwa neza ku buryo butangaje, kandi abarundi nibo bazotwara umuvyuro n'ikanguro kw'isi yose imbere yuko Yesu Kristo agaruka. Nuko nshuti bagenzi, izo nizo mburi 20. Ubuhanuzi 20 bw'abe wa Gideyoni. Iyo Imana ivuze, ibyo iba yavuze byose birashika. Igihe c'intambara ca mbere cararenganye, hasigaye igice ca kabiri ari naco ca nyuma, kivuga yuko intambara izomara umwanya muto cane, mugabo yuko izokonona vyinshi. Ihonya abanyakibi aho bari hose. Imana yahishuriye umuvugishwa yagendanye na beba Gideyoni yitwa Alphonse Niyonzima yuko igice ca kabiri c'iyo ntambara kigiye gushika ku Burundi vuba,
kuko ingabo zarungitswe n'ijuru zamaze gushika mu gihugu. Agira ati izo ngabo zigizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro y'akataraboneka kandi bafise n'ibigwanisho bikomeye biteguriye gutikiza abanyakibi mu Burundi, ngo uzoba ari nk'umunsi mukuru wo kwimika Isirayeli igira kabiri. Araheza agahamagarira abarundi bose kwihana nk'uko ab'Ininive babigenjeje. Mu gihugu cyacu cyo kimwe no mu mahanga, Imana ishishikara itanga inzozi n'inyereko ku bantu benshi, kandi abatari bake baguma basemerera ku mihora itandukanye bavuga ibigiye gushika ku gihugu no mu mahanga. Umuntu w'ubwenge yovyumviriza maze ntiyihute kubisuzugura, ariko nyabuna akiyeza kandi agatunganya ingeso ziwe, kuko ntaco abahomvye atari inyungu y'umurengera yobironkamwe. Mugenzi, ubonye izi mburi 200 z'abeba Gideyoni, umenye yuko ari ivyayazwe. Ijambo ryasizwe n'abeba Gideyoni ligukomerekeje, wigumye ntutururimi. Abafise ibanga bararigendana. Ufise ico ubaza canke ugomba kunganira, nutwandikire canke utwakure. Twama dutanga adrese y'urubuga rwacu ariyo ihanganryimana@gmail.com canke www.abisezerano.com. N'amatelefone menshi twama twayatanze. Ugomba gutunganya ubugingo bwawe, naho ntupfa uwo uhaye umutima wawe, kuko mu madini n'amashengero haracariho imfisi nyinshi zishaka kuzimiza intama. Ahubwo niwiture ihanga ryera ry'Imana rikurongore ku mukozi w'Imana w'ukuri, umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo abahezagire kandi abazigame mu buntu bwiwe butangaje. Amen. Shalom.